amahoro imana bari namwe mwese bakuzi ba Buja TV. Turi ku munsi wa kangahe Benishu? Uno munsi turi ku munsi wa kabiri. Turi ku munsi wa kabiri, umunsi wa kabiri tariki 28. Tariki 28 turiko turasozera ukwezi kwa mbere mwaka wa 2020, ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Turage rero uno munsi tubazanira urusaku rushushe nkuko vyama bigenda imisyo. Ibintu vyama exclusive. Jeri twa Isaac Class ndi kumena Benishu Willy mzee urusaku Benishu gagiruka abanyirusaku man urarenze bro. Okay kabisa, mwese rero mukuri bikano vyacu turabibutsa yuko cyambere kabisa ugira subscribe, like na share. Murabibona rero, murabizi abakurikirana industry ya Buja Flavor cyangwa Buja bavuga gute ni industry ya +257. Okay, si industry ya Buja Flavor. Iki kenshi ni ukunda kukivuga ariko hariho bamwe batacemera cyane. Byaramaze kuja mu bantu nuko nyene man. Nuko nyene. Rero bakunzi ba Buja Hit, murabizi yuko Buja Hit itatangwa kubazanira exclusive cyangwa news ariko aravuga hirya no hino. Uno munsi niho hariko haravugwa inkuru idasanzwe. Inkuru yande ni Big Farious na Israel. Hari hamaze imisi havugwa cyane bya Big Farious na Satbi. Satbi na Big Farious hari ibintu baze bakoma amaze imisi batirana amajambo. Ariko rero hari ikintu cyadutse ku munsi w'ejo 27 tariki 27 mw'ijoro. Jera ni muri Cope ahantu quelque part ndabona ati Israel barashobora bamuzi bamwe Israel no mu DJ ariko kandi akabari no mu menyesha makuru wa Buja FM. Okay, wa menyesha makuru wa Buja FM ariko kandi akabari n'umwe wanashima mu bagerageza guteza imbere umuziki w'u Burundi kugira turabiye uko umuziki wacu ushika kure cyane. Israel rero ku munsi w'ejo ariko mwengo na team y'abantu aharaho ndashimye kuvuga izina bariko bararyoherwa juste mu kabare, ariko rero Israel ngacara fatwa n'abantu bari kumwe na Big Farious. Uko niko Israel abivuga. Uko niko bakunzi ba Buja Hit mutahure neza. Cha tuvuge ivyo wanashima tuzaza kubibumvisha. Mukanya hamwe ganya gato turafisa ama audio turafisa byose tugende tudupfa kuvuga uko nyene turinda kwanza kugira amatohoza neza tukaraba. Ndera ivyemeza. Kurondera ivyemeza. Rero biko biravuga neza yuko Israel kuma jambo Israel yavuze ati Big Farious n'abantu biwe barankubaguye. Abantu ba Farious barankubaguye na Fizo niho yarari abona urumva. Kandi rero ngo bimwe Israel asharavuga ati bimwe general fashion amajwi na privé arahari. Ndafise ivyemeza yuko Big Farious ariwe yatumye abo bantu. Ndafise yuko kuko niho yara ibintu nkibi biravugwa. Israel yasize kuvuga Isaac Classic ni tegereje ya audio nkayumviriza neza. Ese kuvuga yuko yakubaguwe n'abantu bari kumwe na Big Fizo kandi Big Fizo niyo yarari. Bisiguriki hari kumwe n'umu DJ yavuze ibintu by'aba DJ baraza kuvyumva neza muri audio tuza kubumvisha. Reka rero tubaye akanya mukanya tuza kubumvisha audio kwanza ya igitangaje nuko vyabaye uno munsi itariki 28 nyene kamede kabari umunsi nyene wari kuba wa conference de presse ya Shakiro cyari kuba le 9. Tubibutse yuko hari igiteramo cyo gutategwa hagati ya Fizo na Satbi. Hari izina rya Who is the best Nani Mkale. Iki Big Farious aracyanka, nyuma yaho Big Farious aracyanka ati no twaravuganye n'abamwe mu badukuriye ati twasanze yuko iki hakifayi. Unona bari bakwiye ko bohindura izina kugira ngo ikirori kibe. Ikirori kibe ni igiteramo cyari kuzoba itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri hajya kuri La Costa Beach yakuba uno munsi nyene. Ikiganiro bamenyesha makuru conference de presse cyari ku uno munsi nyene hajya ku kibanza cha La Costa Beach. Ibintu biribaye bamwe mu bavuga ati hacara cyo kwitangazo ya Papa La Costa yasanze yateguye ikindi giteramo aravuga ati aralansa ati mu ntunge abivuga bamenyesha makuru ati mu ntunge uno munsi nta conference de presse za kuhaba kumbura hari ibintu turiko turatunganya mu ntunge. Bas mukanya rero je mu gatondo badabonye ama message Israel ariko aravuga nishavu ridasanzwe ati nukuri je uno munsi ndaza kubivuga. Uno munsi ejo mu ijoro nakubaguwe n'abantu ba Fizo. Big Fizo niho yarari wanashima baciye bamana list y'abantu
y'abandi bamenyesha makuru bazokurikira inyuma yanje. Iyo liste rero bakozi ba Buja Hit niyo dushaka tubashikiriza mu kanya turaza kuyumva mu kanya Israel araza kuyivuga. Ego liste araza kuyivugamo aravuga abamenyesha makuru bamwe baba bagize Industry Plus 257 ariko na liste nyene irimo n'abandi bamenyesha makuru bagenziwe bo muri Buja FM. Ariko kandi hari n'abamenyesha makuru bandi bo kuyani radio na television harimo spokesman wa Buja wa BTV ariko kandi harimo Vivance wa Rema FM na Nova wa East Africa Live Media Synergy. Abo se rero bari mu rutonde rw'abantu bivugwa ko iyo team ya Fizo urumva n'amajambo Israel yavuze uno munsi ku mutaga ku radio. Kumbure swat ni Big Fizo iyo yarabivuze gihe Israel yariko arakubagurwa canke nibajya abantu nyene bariko bakubita Israel bariko barabivuga ko ayo mazina Israel ntiyari kuyavuga ko nyene Isaac Classic. Ntiyari kuyavuga ko nyene. Okay, je aharero ntacyo wese ho waruri, je siho narindi, hari Israel kandi no mesha makuru mugenzi wacu urabizi ntiyo kubagurwa canke agirirwe nabi twe duhari tuvyihoze ariko natwe nitwosha tuja ngaho tuvyemeze kuko so twari turi ico dujeje rero dukurikirana makuru turabe aho byaje biva nimvo n'imvano. Ho rero ndakubaze utaranyaka miko ndakubaze kwanza wibaza yuko icyatumye Israel akubagurwa n'igiki? Isaac Classic ico nico kibazo kwibaza naje nca nibaza turazi yuko Israel aheruka gusora n'indirimbo na Big Fizo bise Tigita. Big Fizo nyene agaca kubita Israel kandi bari bafite ubugenzi budasanzwe kandi byanavuga ngo yuko Israel ari mu bafana ba Big Fizo. Israel akunda Big Fizo cyane. Big Fizo agacaca kandi mu ruhande rwo kubita Israel bro je byane canke abantu ba Big Forest bakaca baja kumukubita Israel. Reka kumbure abariko batumviriza abariko barumviza kino kiganiro ko arabaye no video aha kuri Buja Hit TV ndabasaba yuko mubwira ico mutubwiye muri commentaire mubigirageje kuraba ibi bintu byose ngene byagenze ho n'umukino ariko si umukino man ibintu bishiko kuma media uko bikavuga ku radio man birateye amakega kandi birateye n'ubwoba man ni ibintu byo kugendera bukiye ukarondera ivyemeza bikwiye kuko kugira ngo tubashikirize natwe amakuru nuko twabanje kubitoza kurondera aha mutubona two turabibabwira nuko twaje kurondera Israel yakubwiye gute? Jo mukanyameje kurondera Israel yambwiye ati ndi mu nama Isaac sorry kandi now siniko ndatanga ama interview kumbure zitamvuyeko urumva kumva zitamvuyeko ariko rero icyo nsaba nuko bakunzi ba Buja Hit tutaraja kwanza no kubindi reka ntwicisha amajambo bavuga ati ivyo muko muravuga nibiki ko tutabizi reka tubaha kwanza kanya bamumvirize Israel kuma audio ko twitwara kuma audio kuko Israel arazitubwira ati nta mwanya afise narikwiye gutanga ama interview ariko nivyo yavuze nivyo biravugwa kuma post atandukanye abantu bapostinze kuma Facebook bapostinze kuma YouTube kuma WhatsApp nivyo biravugwa. Reka rero tubaha kanya bakunzi ba Buja Hit mumumvirize neza cyane mukigano no munsi kuri radio yariko ravuga ingene ibintu byageze ingene bamukubaguye abantu bari kumwe na Big Fizo. Reka tumumvirize Israel. Jewe ndi muhira shitse mu kanya ubishoboye uzoze kunda kuri Buja FM onza canke midi uzobukoze ndakuburire wowe mava amipro na spokes nuko yaciye agenda mwe mugira muhobwe ibintu bibiri kandi mugira muhobwe kubera mwa telefone kuri Buja FM ngo muri njyajya so nakubaguwe kandi sana kandi cyane ikinezereje nuko harimo abarinzi b'abarundi babiri abaproducteur babiri Fizo en personne umupromota umwe umusekirite umwe DJ aba DJ ni bari babiri iyo genda kurungikiye nzoba kubwira uko nyene amazina yabejo turi kumwe merci my godness man ibintu nibyoroshe Israel man yavuze kandi bisa nuko urumva ko yashavuye yababaye gose vraiment kweli yashavuye kabisa Isaac Jemuru Menga nitwoguma ku ruhande rumwe nta kuntu two telefone Big Fizo nawe bro oya gituza kugikora iyo turagikora tumurondere mutama tumubaze kumbure
ibyo ari bimwe twebwe tutazi sivyo reka turondere Mutama tumubaze kumbure nawe nyarafise ico bivuga ko uvuze Mutama cyo kuvuga Big Fizzo okay ariko kandi reka tutarabaha ikaze reka ducika ku majambo yagiye aravugwa na Israel urumva yuko yabivuganye ishavu kandi yabivuganye umubabaro udasanzwe banza umvirize iyi ni audio yarungikiye umumenyesha makuru mugenzi we yarasanzwe ari kuri rya rutonde nyene okay uyu numwe mu ba journaliste kumbure barungikiye iyi audio na Israel ni Israel yarungikiye hari ejo mu joro aho baje kumukubagura yari tariki 27 ejo mu joro nyene Israel yasharungikira audio Vivance yo kuri Rema FM ati Vivance uragaba nawe rero bagira baguhore yuko wewe woba uri njyajya ariko je nibaza yuko tworondera Vivance kuri telefone kugira tumuvera yica bivuga ko kumbe bafisa koba canke basinzi ivyo avuga ariko kandi amakuru y'umunsi bivuga yuko bamuhoye Turashaka kwibaza ati none liste yaje gute abantu bafizo abantu bivuga ko ari abantu bafizo bamukubaguye Israel bivugwa yuko bafashe liste abantu babahoye nivyo bari ko barafasha kumenyekanisha igiteramo babahora iki nivyo niko ndavuga nitegereje na nkumviriza ivyo Israel yariko arabwira Vivance aravuga yuko babahoye yuko batelefonye kuri Buja FM bisigure ko batelefonye mu kiganiro Hit Connection nivyo nibaza bro je ndibukana nico gihano nacyumvirije kuko Big Faraz kibe mu bibazo Vivance yabagije namubagije Big Fizzo mu kiganiro ati live kabisa ati Big Fizzo none ntibibaza yuko uvuga yuko ico giteramo utashaka ko bacita who is the best bibaza yuko wowe ushaka yuko abantu bagutinye biboneka yuko ntibibaza yuko bafana bawe bokwibaza yuko we watinye Sat B ibyo biri mu bibazo Vivance yambagije Fizzo rero sinzi yuko aragashavu kace kaduga abantu bashobora mushira kuri liste sinzi none ndafise ikibazo Isaac Classic ni liste irimo Ami Pro irimo Marvin Lee irimo Nova ikabirimwo Vivance ikabirimwo na Spox urumva na Israel nyene yarasanzwe arimo ku rutonde bana bashika kuri batandatu none Vivance ndibaza bumvise ryawo dutatu washize ngaha ariko arambwira abamenyesha makuru bose babiri nuze yico yambwiye ngaha ambwiye ati na uraga baguhaye ndugimwe ndugimwe nawe bari kwambwira Marvin ati Marvin nawe rero nipange ndugimwe gusuzoba ushikiye urugo bakubite ego niyo liste rero nibaza Isaac Classic mbega iyo liste yoba yabayeho gute yabayeho gute kubera iki yabaye ni giki cyo bacabaye kugira ngo liste ibeho ni liste Israel yakreye wenyene ni liste Israel yoba yumvise Big Fizzo ariko aramubwira ni liste aba Israel yoba yariko arabwirwa nabo bariko baramukubagura ivyo nkuko yabivuze ibintu biragoye man reka mukanya reka tumurondere Big Fizzo reka turondere Big Fizzo ava yuko tararondera umwe muri aba menshi makuru bari kuri liste tumva ico babivuga kuko nabo nyene turakene kumva ico babivuga kuko urumva umaze kumva abandi ati Benishu guheru no munsi rwa imisi 3 cyaniruka Chamhunga ndakurahiye jewe yo byabuja twitasha saa sita icyo umwobo wa bya bikoko biyimyumbati ifuku ari ndani reka rero bakuze babuja hiti birashika tugacisha mu ngira dutere histoire gato reka tumutelefone Big Farious Hello Big Fizzo. Come sir. Sawa. Isaac Classic. Naongea baba. Nibiki muze kwa kase telefone. Fizzo rero kwitaba telefone aragoye man ariko ntacyo reka katugerageze man. Sura kandi telefone kumbure iyo yayitabiye kuri charge man. Tuvuge gute. Oui. Big Farious. Oui. Isaac Buja hiti naongea baba. Naambia kaka. Urumva. Hari ibintu biravugwa kuri social media Mutama, sinzi Fizzo yakwisomesha makuru sinzi hari ukuri muri ivyo bintu nga Mutama. Wavyumvise. Ariko kandi ko biravugwa na Israel yabyemeje yuko Big Fizzo n'abantu biwe bafatikanje mu bitamo mu bagura. Yavuze ko ari je namukubise. Abantu bawe kandi nawe ni abantu biwe abantu ya kaka icyo kibazo nagihejeje
mugabo uyu mupeti sinzi icyo ashaka ko nabyo umva twashaka gato iyi ni ongera na directeur kaka kandi biravugwa yuko wamusabye ikigongo imbabazi eh biravugwa yuko wamusabye imbabazi ziki yuko kumbure ku byo wamugiriye n'abantu bawe namugiriye iki nta kintu na kimwe namugiriye kaka sigera ndamusaba imbabazi nta kintu namugiriye nta kintu na kimwe je nagi ahubwo jewe ahubwo bigera ariko aravuga ati ibyo rero ibyaye ariko aravuga yuko wamukubaguye n'abantu bawe none nije namukubaguye yavuze ko ari ibyo cyangwa yavuze ko ari Samuel bisigura yuko we ntacu biziko uko yavuze wowe wabyumvise ko yavuze ko ari byiza yamukubise cyangwa yavuze ko yavuze n'umuntu ingene yavuze neza yuko big farias n'abantu biwe nibo bankubaguye abantu biwe babaye ko yakubise n'umugenzi wiwe banywana basangira iminsi yose bamana iminsi yose ariko aho ijoro byari kubiraba uhari Big Fizzo urikiko nayo impari kubera we yabivuze niko yabivuze Jenzo zabusigura kwirati je navuganye na Frank na Hedi natwe tuzokurondera Big Fizzo duha umwanya ndavyibaza oya navuganye na Patro nzoza kuganga kandi azosaba ikigongo kujya nyene azosaba ikigongo kujya nyene yagiye kwiradiyo avuga yuko je namukubise kandi atari je namukubise avuga yuko ngo akakanci kamukubise none wowe wicaye mu kabare abantu bose abari akazi kawe no ifo gukoresha ubwenge je nasanze abantu mu kabari bajya bose abari abantu banje kubera Fizzo yicaye hajyanye akabingwano ni Fizzo aba yabatumye baravuga yuko ko watanze n'urutonde rw'abandi bamenyesha makuru uzokubita muzehe natanze urutonde wabibonye kuri posta yiwanje wabibonye mu byiciro ndabivuga oya twisunze ku byo Israel yarungitse baravuga yuko wewe kubera iki mutahamagaye mutohoze izo nuze mutohoze fonyega mutama bikwibarize nimugende mumubaze neza uwamukubise ibyo ikibazo gihari nuko Israel tumurondeye ntaduha umwanya kugira yuko ngo ntashobora kuba umwanya kuko arazi ko yabeshe arabizi très bien je nacho dupana Israel nana kimwe cyo rutonde kwa ba Mipro kwa ba Malvin Lee umva sivyo rero byaba niwe yabivuze none ko yavuze ko ari je namukubise yari umuntu akubise we yavuze ngo ntuze ngo open niwe temo wiwe none ojo ya open mwayibi kuko vraiment bijye yavuze je abanyakinta ngo ko nshaka kwica umuntu ko su kwambikira umuntu n'igihe bagwana sio narindi ariko sinzi impamvu yashize ko izina ry'iwanje ngo akagiti wanje none ko hariho wasbox n'akagiti wanje je kutasangira na sport je kutasangira n'abantu bose je ko naje hajyanye mu bodyguard nta mu bodyguard kwanje nkeneye iyo hari yari gukubitwa n'umuntu twazananye aho yari kumvikana yuko ari mission natumwe ujya muntu amukubita ariko jewe nace ndi jenyene ndabasanga hajya anye gute weke tavuze ko ari umugenzi wiwe yamukubise aravuga yuko abo bandi uzobahora yuko ngo ari njyajya nico gituma uzobahora umva ndakubwira jewe nta kintu ntinya umuntu ankoshereje ndamukurikirana nkamuhamagara fast tukavugana urumva je turavugana n'umuntu fast kandi sinshobora kumutumira abantu ngo kuko ujya nshatse kumukubita kuri ndamutumwa abantu kuri uno mwanya Big Fizzo yafashe rero intumbero yahe nigiki intumbero agiye gukora Fizzo kuko ifo ko banyambika ifoko nyambika umutamana wera nkuko yabivuze we yabivuze ko ari je sinzi icyo ndondera ko sinovuga ko ari nakiki yanyagirije yuko jewe ngo navuze abantu abo ndo kwica navuze abantu nzo kubita orchestre fo nimumvirize ijya audio ujye yavuze yuko ari umukemo wiwe igihe bagwanye ko je nagiye sio narindi man ishimwe we so bad man ufite ibintu Big Fizzo avuze ga bro wavyumvise neza arakaje mu Fizzo yavuze je karane nubwo ngo je nari nshaka kumukubita ibaza ko nari gurinda kumurungikira abantu ariko Fizzo na Jamini
bakunzi ba Buja Hit uriko urumviriza ukuraba ino video ubivuze kwiki ngo kandi ngo jewe Israel bisa nuko vyahije sinzi ariko arandonderako je nahejeje kuvugana na boss sike utwara Buja FM yeah my godness abantu rero mukurikira Buja Hit TV nshaka amakomantere ngaho hasi mwese mutubwire mu vyumva gute biriko biravugwa kuri social media right now muri industry plus 257 shaka rero mutubwire mu vyumva gute mu bivuga kwiki